Isi yose yugarijwe n'ibiza n'isibe, imibereho y'abantu igumiteosekazwa n'imishamirano y'intambara, gukubagurwa hamwe rero n'ihindagurika ry'ibihe bituma ibiza navyo bibandanya vyiyongera. Harakenewe rero ko ibikorwa vy'ubuntu biboneka. Muri uno mwaka umunsi mpuzamakungu hari umuryango utabara imbabare uzohimbazwa ku civugo ngo tugire urukundo, gutyo amakungu abone ko turangwa n'ubuntu. Ibikorwa bibayabaye birakwiye kugira ngo urokore ubuzima bw'abari mu mwiheburo. Gutyo rero ikibano kizotahura ko hakiriho abantu b'ubuntu barangwa n'urukundo. Iryo genekerezo rero nakanya ko guhimiriza abantu kubijanye n'ingingo ngenderwako n'ingingo ngengabuntu z'umuryango utabara imbabare, co kimwe rero no kugira uruhara mu butumwa bwo gufatana mu nda. Kuva mu bihe vy'uwashinze umuryango utabara imbabare Henri Dunant, uwo muryango wamye wubakiye ku gufashanya mu bikorwa vy'ubuntu. Nta yindi nzira yindi ihari yo guhangana n'amabi abangamiye abantu uretse kubicisha mu gukorera hamwe, umwe wese muco ashoboye mu ntumbero imwe yo kugabanya ububabare buhanze kiremwa muntu. Mu muryango utabara imbabare mu Burundi, icivugo c'uno mwaka kiroranye neza n'ivyo uwo muryango washize imbere mu migambi ngenderwako ntunganyabikorwa wayo w'ibihumbi 2022 ushira 2026, aho uwo muryango utegekanya guhangana n'ibiza biciye mu kwitegura no guhangana n'ibiza n'isibe, amagara meza, amazi, isuku n'isukura, kubaho neza, gukingira, kunywanisha no kugira umugenzo wo kubana mu mahoro. Ibikorwa vya CICR byarabandanije mu Burundi mu gushira imbere gufasha abantu, ariko hisunzwe akarangamutima kayo nk'uko amareta bitegekanya harimo n'u Burundi. Ivyo bikorwa navyo bishingiye ku gukingira biciye mu mugambi wo gusubiza hamwe imiryango yatandukanye, gufasha abapfunzwe biciye mu migenderanire n'abajejwe amabohero n'igipolisi c'u Burundi. Ni muri iyo ntumbero habaye ingendo mu mabohero kugira ifashe mu guteza imbere uburyo abapfunzwe babayeho. Mu biraba amagara y'abantu, CICR irafashanya n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu mu gushigikira amavuriro amwe mu bijanye n'abashikiwe n'ihamuka canke abashikiwe n'ivyago vyo kubagurwa no gufatwa ku nguvu. Mu gukinga, CICR irafise umugambi wagutse wo kwigisha amategeko mpuzamakungu ngengabuntu abapolisi n'abasoda. Ubucuti rero budacika buri hagati ya CICR n'umuryango utabara imbabare ya Croix Rouge Burundi bwatumye ibikorwa bitari bike mu gihugu bishigikirwa bimwe bishemeye. Ni muri iyo ntumbero imigwi yo gukinga no guhangana n'ibiza bitandukanye iriko irashirwaho kugira uruhara mu iterambere ry'amagara meza mu kibano, kuronsa abantu amazi meza, guhimiriza ku bijanye n'isuku n'isukura ry'ibanze, tutibagiye guteza imbere ivy'ubutunzi mu miryango, kubana neza mu mahoro no gukingirwa. Ivyo vyose bishoboka mu gihe ibisata vyose vy'inzego z'umuryango bizoba vyongerejwe ubushobozi bigakarihirizwa n'ubumenyi. Aha mu Burundi uwo munsi uzohimbarizwa mu bisata remezo bikwiragiye ku mitumba yose n'amakartier yose, kugira ngo abitanzi, abakoranabushake berekana aho hose abakikuje ubugwaneza bafitiye ntaho nikora. Tuboneho no gusubira kubakeza ku kwitanga kwanyu, kandi twongera tubatera intege ngo mubandanye mugira ubuntu, maze abantu bose bamenye ko bishoboka ko dukoresha bike dufise mu gutorera inyishu ibibazo vyugarije ntaho nikora. Turashoboye kandi kubera icirora abandi, maze bagahindura ingendo n'inyifato, bigatuma twese twivyukiranya mu guhangana n'ibiza n'isibe vyo hirya no hino. Umuryango utabara imbabare mu Burundi ufatikanije na CICR urashimishwa n'imigenderanire myiza iri hagati yabo na leta y'u Burundi
biciye mu bushikiranganji butandukanye. Mbere tukaba dusubiye kwiyemeza ko tuzobandanya dutanga intererano yacu mu migambi y'iterambere igihugu kiriko kirarangura. Umuryango utabara imbabare mu Burundi ufatanije na CICR uboneyeho n'akaryo ko kongera gusaba inzego zibijejwe gushiraho itegeko rijanye no gukingira ibimenyetso vy'umuryango kugira ngo ryerekane neza abemerewe gukoresha ivyo bimenyetso. Mu kurangiza, twifuza kongera kubwira abitanze n'abakozi bo mu muryango ko tutabafise umuryango ataco wokwishikanako, kandi ko ubuzima bw'abantu bushobora kubangamirwa atagifasha. Uyu munsi rero ni uwanyu, kandi turongera kubakeza. Umunsi mukuru mwiza mwese, tugire ubuntu.